inzahabu mu gice ca nyuma cy'umwaka wa 2025 twagurishije ibiro 200 by'inzahabu bikaba byagurishijwe ku miliyoni 27 n'ibihumbi 842 mbere na 98 y'amadolari y'amanyamerika. Izo ni inzahabu gusa. Kuyandi mabuye atari inzahabu haragurishijwe amatoni 956 n'uduce 14, akaba yarafise agaciro k'imiliyoni 7 ibihumbi 353 y'amadolari y'amanyamerika. Muri ayo navuze ko 84 n'uduce 4 kwijana ayo mafaranga amaze kwinjira mu gihugu. Iki gikorwa dukora citwa mu gifaransa Déclaration de politique monétaire, ni gikorwa amabanki makuru yose ku isi agira kugira ngo ashire ahabona ibiko birakogwa mu itunganywa ry'ibijanye n'amafaranga kugira ngo habe inyishu kuri ibicanke biriya biba bihanze igihugu. Rero mu ncamake twabonye mu vyigwa bagiye bashikiriza ingene ubutunzi bwifashe kubera igihugu cy'u Burundi kitari cyonyene, kitabaho cyonyene, kiri mu bindi bihugu vyinshi. Tubanza kuraba ibiriko biraba ku isi yose, kuko ibiriko biraba ku isi yose navyo biraheza bikagira ingaruka ku gihugu cy'u Burundi. Niho mwabonye yuko umuvuduko w'iterambere ku isi yose ugeze ku bice 3 ngira n'uduce 3 kwijana, bikaba bimeze gutyo ngiranga imyaka hafi nk'itatu. Twabonye kandi yuko umuvuduko w'iduga ry'ibiciro ku isi watanguye gukoroka ko miseze. Ibi mwabonye ngaha mu Burundi byari bihari n'ahandi hose, iki bita taux d'inflation, mwabonye ko byatanguye gukoroka. Mbere mu bihugu biteye imbere ubu bariko baregera ibice 2 kwijana, kuko nivyo bo baraba. Twabonye kandi nkuko nabivuze Burundi burahari, dukikujwe n'ibindi bihugu, hari ibihugu dusangiye umuryango. Twabonye nabo nyene ko iduga ry'ibiciro nabo nyene yuko ryakorotse. Mbere tuje no ngahe wacu turabona yuko nkuko twabitegekanyije mu kiganiro giheruka, turabona yuko iduga ry'ibiciro ico bita taux d'inflation najyo nyene bitanguye gukoroka. Mbere muri iyi trimestre ya mbere 2026 twabonye yuko tuzoba turi ku 11 kwijana, naho tutabishikirije neza mu gice kigira kabiri, trimestre igira kabiri tuzoba turi ku bice hafi 5. Mbere tukanibaza yuko mu mpera y'umwaka mbere tuzoba turi hasi cyane gose. Mu ncamake ni abari ivyo ni kugira ngo tubwire abene gihugu ingene ivy'ubutunzi bw'igihugu bimeze, turavye aho turi tukaraba n'ibiko biraba ku isi yose. Ivyo rero nivyo bica biduheza intumbero y'ico twokora iki. Icambere mwacumvise kubera tubona ibintu bikora mera neza nuko tuzobandanya dukorana n'ababijejwe, tuzobandanya dukorana n'ubushikiranganje bujejwe ubutunzi kugira ngo tube dufise intumbero imwe. Nibijya mwumvise babaza ati ibintu vya coordination bimeze gute. Iyo tuko turakorana rero ibintu biramera neza. Mwarabonye miseze ko twerekanye ijya dokima no kwita nk'igitabo ngendege wako ingene twotunganya ibijanye n'ubutunzi mu gihugu, kandi murabibona yuko ibintu bitanguye gufata intumbero imeze neza. Ugiye kuri ya soko yirabura bita marché noir, murabona ibiko biraba, ibiciro twaberetse ingene ko biraba. Rero turavye ivyo kubera byinshi harimo ingingo zitwa ko zikaze
nk'irya mwabonye bita to directeur no kuvuga ko ari igiciro c'amafaranga umuntu aba yashizeho kugira ngo tubanze turabe yuko amabanki mbere n'abanywanyi bayo batobandanya baja mu byo kugura ibintu cyane kugira ngo tubanze tugabanure ivyo biciro. Mwabonye rero ko twafashe ingingo yuko tugikura ico giciro tugikura ku 12 kwijana tukabishira ku 10 kugira ngo tworoshe kugira ngo dusabe amabanki nayo nyene yoroshe atangure gutanga amadeni ku biciro biri hasi gatoyi hanyuma abanyagihugu n'abandi bafise imitahe basubire kuja ngira ngo na cyane gutunganya ibikorwa byabo byo bita investissement bariko bariha ibiciro nibazo biri hasi gatoya. Mu ncamake n'ivyo rero inzahabu mu gice ca nyuma cy'umwaka wa 2025 twagurishije ibiro 200 by'inzahabu bikaba byagurishijwe ku miliyoni 27 n'ibihumbi 842 mbere na 98 y'amadolari y'amanyamerika. Izo ni inzahabu gusa. Kuzindi mabuye atari inzahabu haragurishijwe amatoni 956 n'uduce 14 akaba yari afise agaciro k'imiliyoni 7 ibihumbi 353 y'amadolari y'amanyamerika. Muri ayo navuze ko 84 n'uduce 4 kwijana ayo mafaranga amaze kwinjira mu gihugu. No kuvuga imiliyoni 6 ibihumbi 205 mbere n'584 y'amadolari y'amanyamerika. Murumva rimwe narababwiye yuko isorosoro rigwire iyo rija biriko biraza. Twabwiye mbere nongere ko kuko mu byo dushora hanze ntidushora hanze ibi by'ubutare gusa inzahabu turashora hanze n'ubumenyi. Mwabonye ko mu gice cya nyuma cy'umwaka igihugu cinjije imiliyoni hafi 60 z'amadolari zabajya bagenda kurondera akazi. Kera murazi ko abantu bagenda imanamba guca ingero niko bimeze. Urumva ivyo byose biko biratuma tubona akagahengo kariko karaza buke no kuri ntuze kuri rya soko bita marché de change parallèle. Muti none bimeze gute ngira ngo ku bindi bikenera amadolari hari umwavu hari ibitoro ivyo tubandanya dukorana n'abijejwe kugira ngo turabe yuko inyishu zobandanya ziboneka naho haba ngira ngo bitaragenda neza nkuko twabishaka mugabo inguvu turazibandanya kandi ivyo byose turiko turakora tubona biko biratuma haza gahengwe twibaza neza ko bizotuma ibintu bitera bimera neza. Nibaza ko muri ivyo mvuze ngira ngo nagerageje kubivuga mu Kirundi ngira ngo gitahuritse. Uravuze ati umunyagihugu w'icendajuru ni hafi y'iyomva. Ni mu kumosi wacu ni hafi y'iyomva. Muri make itunganywa ry'amafaranga ivyo bita politique monétaire amafaranga ni nka kurya wofata ngira ngo nk'umubire canke igitoro uri mu mashine. No kuvuga iyo hariho imwimbu wibi canke biriya umwimbu uri kwisha hari umwimbu w'ibintu tubona hariho umwimbu w'amaservice nk'abakoda akazi kugira ngo bibandaye bigenda neza birakenera amafaranga kugira ngo ekonomi turune ubutunzi bubandanye buzunguruka amafaranga arafasha. Naco gituma rero kenshi tuca turaba tuti mbe umwimbu ungana gute kuri umwimbu tumaze kuronka hakenewe amafaranga angana gute kuko ushizemwo ayo mafaranga menshi
uje usanga hariho ingaruka mbi ugasanga ibiciro birashoboye kuduga nivyo mwabonye turiko turagerageza bangumye bavuga ngo liquidité mu ntuze muri secteur bancaire ni kugira ngo turabe ku biciro bitoduga niho ushize kwa makeyi mwimba ari mwishi naho nyene usanga ibintu bitariko bigenda neza rero tutegeza kumenya urugero nyagwo rujanye n'umwimbo uri kuraboneka yaba mu ibintu birimwa canke ibikorwa ama service ama salaire numva nico rero iryo tunganya ry'ivy'amafaranga mu banki makuru ajejwe kugira ngo turabe urugero rw'amafaranga akenewe ushobora gukora mu gihugu by'ubutunzi bw'igihugu ingene bumeze sinzi ko mwagombye kuvuga ngira ngo umusaruro wa OBR canke mwagombye kuvuga ubutunzi rusangi uwo mwimbo ndiko navuga cyo bita PIB PIB twabonye yuko ya todo croissance ibyo bita todo croissance ngira ni nk'umuvuduko y'ingene ubutunzi buterabuje imbere twabonye ko ari 4 n'ibice bitandatu kwijana mu mwaka uheze 2025 tukaba twizeye yuko tuzova kuri ivyo bice bine na n'uduce dutandatu tukagenda ku bice bine n'uduce 8 kubera iki kubera ibyo mpejeje gushikiriza cyane cyane umwimbo mu vy'amabuye y'agaciro turiko turashora ivyo bizofasha cyane twatangwa kubibona kandi turizeye yuko bizosahiriza ubu turakorana n'abijeje kugira ngo ayo mafaranga yose ivyo bita declaration d'exportation bibere mu banki nkuru y'igihugu kugira ngo dushobore kubikurikirana hama ya mafaranga aze yose uko tuba tuyiteze turafise igisata kijeje kugena mu mabanki kugira barabe izugurujwe mu mabanki turabe amafaranga yo kwagarutse haba kawa haba ibindi byose bishogwa hanze kugurumva nta muntu ashora hanze adafise ubwo ruhusha kandi ubwo ruhusha gukurirwa mu mabanki biciye mu ntuze yo muri OBR ni biremeje gushikiriza nko kuri ibi duheruka ku miliyoni 7,353 by'amadolari navuze ko 84 kwijana bimaze kuza amafaranga yamaze kuza ivyo imigenderanire mu by'ubudandazi hanze ngira murazo biraba ngene bigenda uragenda ugashora hanyuma hariho benshi bagira ati ndabigura ndabibonye ndakuriha ndabibonye hariho abandi bashobora kugira ati reka ndaguhereza amahera ndakwizeye rero turabikurikirana cyane gose kandi turizera ko ivyo tuba twiteze byose bizoza nk'ivy'inzahabu byo ni banki nkuru ibikurikirana yo urumva ubwo nyene amafaranga dushoye aceja ku makonti ya banki nkuru reka naho nyene ngira duhane icigwa gatoye ku vy'amadeni burya nta hari umugabo yogira umugambi adakoresheje ideni kubaka inzu cyahubira ikitwe sinzi ko umuntu ngada afite ideni ikibi nuko ikibi ndarifise ideni ndayifise ndayifise ikibi nuko ideni worisaba utarikoresha ibintu byingira kamaro rero ibi biharuro uko tuvyerekana rimwe na rimwe ngira ngo umuntu yoza arabisigura kuko fata ideni twabonye ko ari ibice 45 kwijana vy'ubutunzi bwose mugabo ubwo butunzi dufata ubutunzi bw'umwaka umwe mugabo iryo deni riri ku myaka 10 imyaka 20 mwe mu byo bintu none ugira ukoresha ubutunzi bw'umwaka umwe kugira ngo urihe iryo deni nagira ukoresha n'ubutunzi buzoza mu myaka izoza kijya bita ratio PIB ratio dette PIB sinzi ko wenda azi ko wize ibyo butunzi umenye naho uri umujournalist no kugira umuntu abereke yuko naho biba bimeze gutyo mu bisanzwe ntacyo biba bitwaye rero ideni rirakenegwa mbere byo ko ndavyiyumvira twadukuye no kurondana ari madeni kugira ngo twubaka ayo mabarabara kugira ngo dukore iyo yindi migambi y'iterambere ideni rero siribi ideni rirakenegwa kugira umuntu akore umugambi
ico kimwe no mu nzu hari imiryango turabizi hari gihe umuryango umugabo avugana n'umugore we baterega wowe genda usabe hariya nanje usabe ngaha hanyuma turabe ko tworonka ingene turanga uwo mugambi nivyo rero navyo turiko turagira n'ubushikiranganji bujeje ubutunzi turaje hamwe kugira ati mwebwe nimurondere hariya natwe turondere ngaha kugira turabe ingene tworonka amafaranga kugira ngo dushobore kurangura imigambi y'igihugu. Yego reka n'ubundi duhane ngira ngo icigwa gatoyi kuri ivyo vyiduga ry'ibiciro n'ibiciro nyavyo. Hari ico bita taux d'inflation munga hari ico bita niveau de prix. Kandi abatumire muzogende mutohoze muturabire. Jewe uko ndabibona murazi igihugu kiruguruye hari abantu abakongomani abatanzania ngira ngo n'abanyarwanda bashobora ko baza gusumira mu gihugu. Muze mutohoze murabe uravye urugero rw'ibiciro nga mu Burundi ingene rungana muze mutohoze murabe akarorero ikiro c'umuceri muri Kongo no mu Burundi ubishize kuntuze mu idolari wasanga bimeze gute ivyo muze mu birabe kubera iki hariho ico bita nkuko mwavuze ngira sinoronka ingene bivuga neza mu Kirundi nico bita convergence kuvuga iyo mubana mufita tendance yuko mutera muja hamwe ivyo rero nivyo mbona ngira ngo navyo nyine biko byashitse kubera abatanzania baraza gusumira ngaha abakongomani bakaza gusumira ngaha rero ikica kiba nuko ico giciro gitera cegera igiciro kiriko kirabera muri Tanzania cyangwa muri ntuze muri Kongo cyangwa handi hose tushorera ivyo hariyo cigwa cakozwe mu banki nkuru y'igihugu abakenengera muri aba igisata kijejwe ivyigwa kugira ngo baze babibereke babasigurire twarabibonye ko nico kiri mu vyatumye ibiciro bishobora kuduga nkuko hariho n'ibindi vyabitumye hari ibintu byinshi harabaye ni inflation importée harabaye amashoke menshi yabaye hari gihe usanga nk'ubu ico bita offre itameze neza umwimbu ugasanga ntiwagize ntiwabaye neza hariho ibintu byinshi bishobora kuja mu mugabo nico naco nyine kiratuma ibiciro bishobora kugenda akane karorero no bahereza eka dufate mwiyera ndakunda gutanga akarorero ibirayi mu miseze mwiyera ry'ibirayi mu Kayanza wasanga ikiro kigugwa dufate nk'igihumbi sinzi ko muvyibuka mugabo aciye amezi nk'atandatu ugasanga ibihumbi 2000 aho taux d'inflation azingene bingana y'ikiraya abari 100% mugabo ugiye kuraba igiciro igihumbi n'ibihumbi 2000 ku kilo c'ibiraya ugaca ugenda ugakompara n'aba turi kumwe uravye ubwo rugero icyo giciro kiba kirimo hari aho usanga ruguma ruri hasi n'urugero bariko baragira nko muri Kongo canke muntuze muri Tanzania canke mu Rwanda canke handi sinzi ivyo byose urumva nivyo ni kugira ngo dutandukanye ico bita inflation na taux d'inflation rero mu byo turiko turakora ni biya twabwiye turaraba ivyo byose hama tukaraba n'uruhara ibanki nkuru y'igihugu n'ubushikiranganji bw'ubutunzi bwo babufise muri iryo duzo ry'ibiciro ari biya twavugize tutireka tuje hamwe tugire intumbero imwe kugira ngo tugabanye ico bita financement monétaire no kuvuga amafaranga umuntu ushobora gucreya hama ugafinansa ibintu gutya ta contrepartie ivyo twarabikoze kandi nkuko twaberetse mu biharuro turabona yuko turiko turasubira hasi ibiciro kurasubira hasi na cyane cyane umuvuduko w'iduga ry'ibiciro kurasubira hasi mu gice cya kabiri uyu mwaka igice cya kabiri twiteze yuko iyo inflation izobe iri ku bice 5 urumva tuba turi munsi ya 8 itegekanywa mu ntuze mu bihugu bya EAC rero tuguma tubikurikirana kandi turabona ko biriko biraza.
musanzwe mu itunganywa ry'amafaranga mva makungu umuntu araraba ibintu byinshi hari cyo bita gestion du portefeuille y'amafaranga ufise uraraba uti mbe burya barundi basumira hehe nimba ufise sinzi miliyoni amajana ngahe y'amafaranga makungu uraraba ati abarundi ubu bari kubasumira hehe bari kubasumira muri Kenya bari kubasumira mu Bushinwa bari kubasumira mu Buhindi basumira muri Europe basumira hehe niwe ucuraba ati none burya nivyo koroha kurusha ari nkamwe muri uyu mutahe w'amafaranga mva makungu dufise twokongeramo naya kugira ngo abariko barariha barihe directement umuntu atayinze kugira ntuzeye amashanje menshi kuko nk'ubu ufise nk'amayero ukayakoresha mu kugira ntuzeye mu kurihira umuntu mu Bushinwa hazana amarundi hakaba todo shanje y'amayero hama imayero ko cugira ntuzeye todo shanje hagati y'amayero n'amashinwa urumva ko bibaye ntuzeye ndende ariko nk'ubaza y'amarundi ukafisa amantu zeye amashinwa ni direct usanga rero ushoboye kunguka mu ntuzeye mu by'ibiciro by'amafaranga rero nico twagize tuti turabe ko ubu tubona ko abarundi benshi bariko barasumira mu ntuze mu Bushinwa reka turabe yuko nayo nyene yoza mu mutahe w'amafaranga makungu dufise tuca duhera rero kuba tubibaza yuko byofasha cyane na cyane mu kugabanura ivyo dusumira hanze aba bashobora kugura matière première ibikoreshwa kugira ngo hakogwe amafera beto hakogwa amabati hako tukoresha ya dollar canke ya mashinwa mu kugura ayo mabati n'amafera beto reka turabe abantu bariko barabikorera ngaha bashoboye kuronka matière première canke amashine babikorere ngaha usanga wungutse gatoya rero nico twakoze kandi biri mu byatumye banashaka ni dollar kunuze kuri isoko yirabura kuri marché noir cyangwa isoko yo mu Kinwabi ikoroka kubera hariho abantu benshi bahora bagenda kurangura matière première bakagenda kurondera amafaranga muri iryo soko ubu rero bose baravuyeyo bamaze kuvayo muca mwumva yuko abagwanira kuri iyo soko baba ari bakeye bico bituma n'igiciro cya kimanuka rero nico carafashije kandi nubu tuguma twiyumvira ingene ahubwo tworondera n'ayandi mafaranga nk'abarangurira nko muri Kenya turondera abantu amashiringi y'amakenya abarangurira muri Tanzania uko nyene mu Uganda uko nyene kugira ngo turabe yuko uko kuzunguruka dukoresheje yani amantu ze byo hagarara ikibazo c'ama microfinance sinova ko ama microfinance yose numugwi w'ama microfinance bita cyane regroupement financier communautaire turakizi umuti n'amategeko gukurikiza amategeko araho kandi aratomoye yerekana ivyo bari kuriwe gukora turamaze kugira inama zitari zike turakoresha inama abajeje intwaro mu gipolisi inama zabaye Gitega kugira tubasigurire neza iyo migwi yose ingene itandukanye nk'izo microfinance mu bisanzwe abari nk'abantu baje hamwe hama bagakotiza hama bagahana amahera muri bo nyene niko biteza kugenda mugabo nkuzi ubona abantu agenda kaca ashizemo amafaranga ngo miliyoni ngo bazomuhereza ngo inyungu ngo yasenke purusa ku kwezi ivyo bintu ntibibaho babikora babesha tuguma tubisigura no twabagumye tubisigura yuko ivyo bintu ntibikorwa nta todendere mwazi bo ingere zimeze senke purusa ku kwezi no kuvuga 60 purusa ku mwaka si purusa no kuvuga 72 purusa ku mwaka ni cyakintu wokora cyo guhereza inyungu ingana gutyo ivyo rero umva umuti nuko ari gukurikiza amategeko hama nkacambwira abanyagihugu ntihagira abantu subira kubeshwa ngo ugiye gutwara amahera ahantu ngo azokungukira uwo murengera ntibikunda bakora ko
ukwinjiza amantu z'amafaranga mva makungu kuko ni nka kuyugurishije ibintu ari bikeyi urumva ko igiciro kiraduga hama ivyo tuko turakora sinzi ko ngira ngo rodokima murashobora kuzobibaza bakayibahereza sinzi ko iri kuri site nivyo nyene twagize tutireka tuje hamwe nk'igihugu kugira tugire vision imwe hama turabe ngene twoshobora no vyita nko gutekanya cyangwa gustabiliza ivy'ubutunzi vyose kuko si kibazo kiba kije ngo naka kantu konyene nito biba ari ibintu byinshi idolari rigugwa amarundi yego umuntu uraba idolari gusura nayo marundi none amarundi abaye menshi cyane ntuca wumva yuko idolari cyagira ntuze agaciro numva no kuduza ayo madolari no kuraba bimwe nababwira eske amarundi turiko turasohora arakwiye n'umwimbu uriko dufise mu gihugu rero nivyo kandi ngira mubiravye mu mezi 6 aheze canke mu mwaka uheze yariko riregera 8,000 hari abari batanga imbere kubona ngo rizogenda ku 10,000 baratangwe kubibona gutyo none ubu riri kurangara bitandatu ryari kurangara ejo bitandatu amajana 950 hari undi yari yambuye ngo bitandatu amajana 9 none aho ni hehe nonaho uravye mu mwaka umwe uheze aho ubona ari hehe mugani wa muririmbye avuga kaka none mubona yuko erega fata yuko abari ni shoke yi develop umwaka umwe imyaka 3 imyaka 5 kuyigarukana ntihagire umuntu azoguhenda ngo uzoza ngugize gutya ngo birakunze oya utegeza gushiraho ivyangombwa byose icyo twiza stabilisation macroeconomique koraba mu bice byose duza ni bireti kirakora nuko gushira ahabona ivy'urudandazwa rw'ubutare kugira ngo amafaranga aze tuyabone mu banki hanyuma turabe no muri ayo marundi ingene nayo nyene ikoragira hama turabe ivya discipline budgetaire turabe ibintu byinshi rero tuko turabikora kandi turizera neza yuko tubandanije gutyo yuko hazogera igihe ivyo biciro bibiri bikagera aho bihura kugira ngo romarché nyene abariyo ica itangura gukora umuntu agende kuyatora hashatse nibaza ko umwimbu uri kuraboneka bukebuke uraboneka bukebuke ntawo vuga ngo ico kibazo ngo reka ngo ndagikubita ubuhirwe nyene ngo bice ivyo ukunda tubazi ko turabihe mugabo tuko turabibona kandi turabona neza yuko biko biragenda kandi tuzobandanya kugeza rikorotse aho tubona tuti aha ni mitende